enda hariya mu bihugu vyo muri Afrika kugenda kuzana abagore ico ukivuga ku iki ku ruhande rwawe? Ibintu bijanye no kubaka biva ku muntu ngira ngo bafite impamvu zibicanye zitatu zibatuma nimba umuntu yaragiye gutembera akabona uwo bakundanye akamushima ngira ngo yoba ari impamvu imwe muri izo. Ikindi hari gihe nga muri Amerika aba yarazungurutse akaba numwe bakundana canke naho baramwanse byose birashoboka. Hanyuma iyindi mpamvu wibaza? Impamvu nibaza agese babagiye gushaka beza kurusha bari hano. None hari icyo nkunze kubona, hari umuntu ashobora kumuzana mukuye muri Afrika yamushikana ngaha none ugasanga ntibanabanye kandi yamukuye hariya, none umva ataba yatakaje umwanya kuva ngaha agenda hariya yamushikana hano bigaca bihinduka canke ni kwa kuvuga yuko abagore baha bafise uburenganzira gusumba abagabo nkuko tukunze kubibona? Impamvu ivyo bikunda gushoboka nuko umuntu uvanye muri Afrika muba mwakundanye ariko akenshi hari gukunda 50 ya Amerika 50 y'urukundo. Hari gukunda 50 agakunda na Amerika 50, iyo bigeze ngaha na za 50 yagukunda zikagabanuka basa akaguheba. None agire gute? Ego ico cyariganiro twari twifuza kumenya, urakoze cyane, turagushimiye, twatwiza ko n'ubutaha uzoduha ikindi kiganiro. Nta kibazo ni mu ndonda nzoboneka. Ego ndabibutse ko ino ari UBM News, ukore subscribe kuri YouTube channel, wongere udukurikirane kuri Facebook. Ni Eric Nyandwi, murakoze.